Ndabaramukije nongere ndabipfuritse ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi abantu tubana umunsi ku wundi again nkuko bisanzwe murazi ko tuba turi kumwe kandi n'abakunda cyane by'umwihariko abantu mukurikirana Peace International TV on the selector man at the place the one and only Indundi ukamenya ngo Fidigade Bombo Clad hageze umuntu azokubwira ngo yitwa Indundi uzocukubita uvunire mu mavi nkuko bisanzwe ariko kandi turacari kumwe shimira abantu mwese mudukurikirana umunsi kundi shimira abantu mushira ko gem mugire like na comment mukagira canke share kuri iyi Peace International TV agako Imana burya yarabahezanye mwe abantu bako bataramenyanye mwihangane ahubwo mwishime kubera ko Imana irabakunda cyane uyu munsi rero tuva mu bwiza tuja mu bundi murabona muhora mubona ko dukora kuri kote zose murabona ko imbere yanje ndi kumwe na mama Pasteur niko novyita canke se umuvuga butumwa umukizwa niko bimeze atwenga neza shaho asagasatsi kameze neza kunjira hejuru kunjira ku ruhande ariko kandi vraiment murabona yuko n'umuntu akijijwe murabona ko uyu mwigeme nkuko muriko murabona ko ameze neza cyane yaberewe kuri Peace International TV tugira ibyo tuyaga ibi nabiriya nta byinshi nza kubanza kumuvuga ko muramuzi uyu Genevieve murazindirimbo yakoze nyinshi zigiye zitandukanye inyuma yaho noneho agomba kuzana album yose kugira ngo tuze kwava tuyikorera ko nk'umuntu yagiriwe bakwe yo kuyibona noneho nkayumviriza akaba ariyo mpamvu tugira tubanze tuyage ejo canke ejo nimwabona album imaze kuza muzovuge muti mu vyo kuri Indundi ntiyari yabishe karibu cyane mama niko twakirana umeze neza ndashima Yesu ashima oh haleluya amen banza usenge udatuma mvugisha kandi shahawoja muri mwe dukubita ingoma reka kwanza tubande dusenge dushimira Imana neza cyane dushire mu maboko y'Imana nami Yesu Kristo turagushimiye ko mwabanye natwe kuva mu gatondo tukaba dushitse aya masaha bane natwe mu majambo yose tuza kuvuga amen urahejeje papi arahejeje biri gute rero biri sawa mu kazi ka buri munsi biragenda neza cyane turakora dushobojwe n'Imana neza cyane byose dushobozwa nawe kubera adahari ntacyo shoboka ndagushimira ko bawitavye ubutumire kandi n'urugendo nibaza ko rwagenze neza cyane ku bantu rero biyumvi bazi batari biteze bishasha biva iwawe neza na neza hari ibyo tugomba kugira ngo duze guhava tuyagako ariko kandi banze nkundire ngusire ku ndirimbo yawe ya nyuma ingene yari yitwa banze yidushikirize tubanze noneho tugira ico tubivuze ko imbere ko tuza kwinjira muri album neza na neza yawe indirimbo yanje ya nyuma iheruka kuja ko shasha yitwa Amina mbazi gituma na Yesu ariko je ubwanje nyene ndafite impamvu na Yesu ko bivanye n'ibihe ku muntu hari ibihe ushobora kubamo Imana ikaguhindurira neza cyane ibyo sinda byanse mugabo yuvuze ngo sinda kubaza impamvu yaguhinduriye izina none gashaho je nk'ubiyonza kuvuka nitwa nka Magwebede sinza mbavuga ko yampinduriye izina ndabesha ariko ntacyo tureke kuri iyo tuze rero kuri album kubera ko wabonye ko ari byiza inyuma yo kuva kuri aminduriye izina gucuza rero ugakora album yose kugira ngo uyihereze abantu okay ubundi no kuvuga ko yuko kuba umuntu aba ari mu gacerere nk'abaririmbyi tuba tukirira bato ari gihe umuntu ashobora kubura uburyo bwo gukorera rimwe ariko mu gihe ubusenze Imana igaca inzira ni byiza kuyikora ukayishira habona kuko ari benshi iyo utinze gushirako igikorwa cyaguma bavuga kubera iki watevye kuduha indirimbo kubera iki watevye kuduha ubutumwa ukaca wumva nawe bivanye nuko ubona ata buryo buhari gusenga Imana rero kuba umuntu aba yiyumviriye gukora album nuko Imana iba yamushoboje kamushira inzira akaronka ubwo buryo bwo kuyikora urakoze cyane ubuziti by'ukuri byose biba mu mugambi umuntu abikora kubera ko aba yabigambiriye ariko kandi album yawe igizwe n'indirimbo zingaho ubu turiko turavugana igizwe n'indirimbo 10 indirimbo 10 kubera ko washimye ko ziba indirimbo 10 kuko kinashimye ko ziba indirimbo 10 kuvuga ko kera
James ukwizera ngira ngo novuga nkari kari sinzi ko novuga ko ndi umusazi cyangwa ndi biki ariko James kwizera kuri muri jewe narafashikaye n'ikaramu ndazandika zose ndazandika ndaziheza amanja ku mavi ndasenga mana izi ndirimbo 10 nkeneye kuzikorera rimwe kandi ubyumva uri mwinshi icyo biraca munyene mana nayo tijewe nanje neza cyane nakare kuko bibiri iravuga ngo nta wayizeye igeza kugwa n'isoni kandi ngo ntawo saba umuvyeyi umutima ngo amuhibuye rero ibyo wasabye Imana bitegerezwa kurya nyene wabisabye Imana kuko yoyo ibibona ibidukwiriye irashobora no kuturengereza neza cyane urakoze cyane tuva kuri album turanze tuze rero kuri Genevieve mwenyewe wowe ubwa mbe ni Genevieve ni Genevieve kubera gay none gay itangura shije no kuvuga ko yuko izina ryanje abantu beshirira abagore hari abo usanga bampamagara ngo Generoza Genevieve Genevieve ibintu nk'ibyo ariko abantu benshi baba bashobora kurivuga izina ryanje bakunda kumpamagara Genevieve na cyane asante sana ubuheruka ndakubona muri show hariho performance wakoze itandukanye nuko abantu baba bazi umuntu asanzwe ari muri kariyeri ya gospel music ubikura ku kijyatara uyikura tarayo ku performance ubushize hari ukuntu nakubonye uri kura performinga bitandukanye n'ingene tuzi abantu bari mu rwego rwa gospel music bariko baririmba gospel music bitandukanye n'abaririmba profane kuko na performance ziba zitandukanye mu gihe atari live music iyi tara wewe uyikura no kuvuga ko yuko ngabira Imana yazitanze gutandukanye uko nakameze nanjye sikomite je ibindi mwo byose ndabikoresha byose uretse nirindi cyaha gusa ibikurimo byose urabikoresha aho no tubeshe ibikurimo byose urabikoresha ibindi mwo byose numva hari akantu nigeze gupibwira umuntu arahashimye kuvuga aranyandikira ngo wabikoze nabi ngo peke biga bintu wabyanditse ngo peke wakoze bijya wazi ikintu namwishiye namubwiye ati imbere yo kuza gukora ikintu jewe mba nagiye inama n'umutima wanje umutima wanje ukambwira ati by'ukuri koko ndakikwemereye rero abandi bantu bose sishobora kumumviriza kubera ko umujyanama wanje mukuru ni Imana yo mu ijuru n'umutima wanje na cyane album uriko urategura kugira ngo uyishira hagaragara utegekanya ko ushaka ko izo kugeza nimbura umuntu usenga Imana ariko umuntu asenga Imana akavuga ati by'ukuri Imana uzomfashe iyi album ishikana hantu wifuza kwizo kugeza hamwe aho hantu wifuza kizo kugera itazoko hakugeza uzovyakira gute no kuvuga yuko hariho abantu usanga bigisha ngo iyo wizeye Imana ngo ibintu byose ngo byamara byiza ngo cyane ngo nta mubabaro ugira ngo nta munezero ngo basi wama mu munezero gusa ariko ikintu tukwiye kumenya nk'abantu basenga dutegerezwa guca mu bibazo kandi ibintu byose uko tuba tubishaka siko bitegerezwa kugenda ibyo nibyo ushobora gukunda kuko Imana iduha ibyo ibona dukwiranye bidashobora kudukura ku gakiza k'Imana cyangwa bitujane mu yindi nzira muri make nka jewe ibyo nifuza nk'umwana w'umuntu nka jewe nyene kubikora ndifuza kizongeza ahandi hantu ariko rero kubera ko ntazi ubugombe bw'Imana Imana ishaka sinshobora kumenya ngo hamwe ishaka kugera ndisha ndahagera ubwo nyene kuri yo wanashima ndashobora no kubikora ugatusanga bigumye nka kwa kundi nyene narimeze ariko kubera ko nzi iyampamagaye n'umurimo ndiko ndakora wari sinshobora gushika intege neza cyane asante sana uyu munsi turiko turaraba indirimbo mu rwego rwa profane cyangwa se tukaraba gospel music hari ahantu menga biriko birahurira hari amajambo menga biriko birinjiranamo wowe ibi bintu bibona gute byinjiranamo gute nk'akarorero kawe ikibazo navuze kivuga giti turiko turaraba profane music tukaraba gospel music ni kariyeri zibiri zitandukanye ariko amajambo ameze nk'ayari karinjiranamwo canke se n'umudiho ukunda gusanga uri kurinjiranamo cyane ibi bintu ubivuga hiki ibi bintu bibona gute
nibaza ko watahuye nagitahuye ni ukuvuga ko yuko ikintu kimwe novuga umuntu wese ni ukuvuga ko abaririmba umwe wese aba afise icyo yahisemo gukora nimba numva noririmba indirimbo imeze nk'izisi basi reka tubifate uko ariko amajambo nkashiramwo y'Imana ariko umuziki ukaba nibaza ko atacyo bitwaye gusa nuko nyine abantu dutahura ibintu bitandukanye kandi abantu ntituryoherwa ntibitandukanye bivuze ko ushobora gufata wo munye ukayihindura gospel music ukayiririmbira ko indirimbo yo guhimbaza Imana wo munye si bisanzwe wobikora Jeno mbari bisanzwe atacyo bitwaye kono bandi ko ndirimba mpimbaza Imana n'ibindi byo na cyane cyane uyu munsi ugira uzane album yawe uri kuraraba ubona abantu bataragira ubwo buryo bwo gukora album yose nibiki bigoye kugira ngo babimenyeremwo ni nibihe byoroshe kugira ngo babimenyeremo kuvuga ko ibintu byo kuririmba ibintu bigoye bisaba gusenga Imana kuba batararonka ubwo buryo bwo kuyikora ikintu cya mbere no babwira no gusenga kuko iyo usenze ukizera Imana umuririmbyi umwe niwe yavuze ngo ku mavi niho biva kandi iyo usenze wizeye Imana nta kibuzi itabigukorera nimba ndi umwana w'Imana ni gute yoreka kubinkorera kumwe impwemu zo guhema kandi n'abatayikorera inzira nibasenga Imana bizera Imana yo mu ijuru isaha yabigeze nabo bazobikora na cyane cyane urakoze cyane hari abaririmbyi benshi baririmba gospel music ugasanga bariko bararirimba indirimbo zihayagiza Imana ariko ugasanga amajambo baririmba mu ndirimbo siyo bitwaramo siko babigenza bo nyene uri kurabaraba ati uyu muntu yakoze indirimbo ihimbaza Imana mugabo uri kuramuraba canke se comportement muri rusangi ugasanga size umuntu koko yarakwiriye kuririmba ijya ndirimbo iki kintu kivuga hiki kuvuga ko yuko umuhamagaro cyangwa impano biratandukanye n'agakiza kubera ko hariho abantu uhora umuhura no mwibarabara kandi wanashima no kuborerwa yaburiwe akaguhanurira kandi ari mborerwa ahubira wewe izo kubako ni menshi tumaze yaborewe neza cyane akaguhanurira wewe ibi nibi bizokubako iki kandi ugasanga birabaye rero no kuvuga yuko ibintu byo kuririmba ni nk'Imana Imana iba yarasize mu muntu umuntu arafye kubiyumvira ati reka ngende kuririmba indirimbo z'Imana kugira ngo kumbure ya mpano ya Imana yamushiramo ashobore kuyikoresha hari abantu tuzobera ibirara abandi ugasanga jewe ndiko ndakora ndiko mpanurira umuntu kugira ngo ashobore guhinduka ave mu byaha arimo ariko jewe ubwanje nkabigumamo umutima bikanka yuko ndabivamo ntibisigura yuko bimwe mbamvuze bitaba ari byo biba ari byo ariko wewe wanse kubikwirikiza biragusha kuko je ndiko ndabikora nkiye muyera naho mba ndi umunyabyaha bayambwiye ko ibikora ibinini kuko iba yabonye yuko hari abantu bizoza gukiza na cyane cyane asante sana kumbure imbere yuko mpava nza ndagusezerera nari nipfuje ko hogira akajambo usangiza abantu bariko barakurikirana Peace International TV by'umwihariko abakunzi b'ibihangano byawe cyangwa se b'indirimbo zawe ba produit zawe wahezaga icyo nuhora akajambo wabwiye kabaye oya ni kabaye akajambo kambere no babwira no konsera akagira kabiri no kunshigikira namankunda kubivuga gushigikira umuntu kuvuga ngo ni mu buryo bw'amafaranga gusa cyane ibiboneka tubonesha amaso y'umubiri ariko no gusengera umuntu icyo ni ikintu gikomeye cyane rero tutibagiye yuko n'amafaranga tuba tuyakeneye neza cyane ubwo tuba dukeneye n'amafaranga yo gukora umuziki nishobora kugenda muri studio naka ngo nkorera umuziki udafite amafaranga nishobora kubikwemerera tuba dukeneye rero abadushigikira abadusengera abadufasha guprataje ibikorwa byacu kandi bazangira ndahejeje icyo bosaba rero muri rusange abantu icyo bosaba muri rusange abantu babona ibikorwa by'umuntu aba ariko arakora hama akavyirengagiza cyane ofete biba bibabaje cyane nko umuntu aba yabikoze kuko uravye nk'umwanya
uri kurandika indirimbo ukayandika ukameneka umutwe ukagira gute wanashima bikanashika ukajyama mu masaha 8 saa 10 z'ijoro uri kurandika gusa kuja muri studio bikarusha uburyo bikarusha rero ugasanga indirimbo urayisize ko nyene ugasanga wanashima hari n'izo mporanda ugasanga zimaze nk'umwaka amezi 5 atana amavyuzi igihumbi zirashika nyene biba bibabaje vraiment uravye umwanya wabitaye ariko mugabo ibyo ntibyoca intege umuntu kuko imbere yo kuja gukora ikintu uba ufise ihangiro kanaka wowe nyene wihaye byo gushika na cyane cyane. Album yawe gize n'indirimbo 10 izoba yitwa gute? Indirimbo ya mbere izoba yitwa gute kugera ku ndirimbo 10? Ndakwisavye. Basi izoba yitwa gute? Tuzireke basi ntacyo. Izoba yitwa gute? Album ni haragera ko ndayivuga ingene izoba yitwa. Ariko mu gihe izoba yasohotse nzobimenyesha izina ryayo na cyane cyane. Asante sana ndagushimire cyane. Aha rero mu kiganiro muri fin y'ikiganiro turafise ubundi tugira debit wagira fin mu kiganiro ndafise exchange mu kiganiro no kuvuga tuza kubigenza gute ingene bigenda wewe uza gufata poste yiwanje jewe nza gufata poste yawe no kuvuga jewe ubu nitwa Genevieve wewe witwa Bashirano Indunde urumumenyesha makuru uraza guhostinga sinzi kuvyumva uraza guhostinga ko turangije ikiganiro wewe ni uza kuba umumenyesha makuru uvuge ko twari kumwe na Genevieve hama ucushimira hama nanje ceshimira abariko baradukurikirana nibihangano vyanje namaze kuba Genevieve neza cyane twagi Yes. Kabaye. Okay. Murakoze cyane. Twari kumwe n'umutumire niyo kwizera Genevieve, sanzwe n'umukozi w'Imana, aririmba indirimbo zihimbaza Imana, tukaba twamutumiye kugira ngo aze kutubwira ku bikorwa bye byo kuririmba. Ubu rero akaba ari ubutaha arabasezeye bye bye, reka tumuhe umwanya nawe abasezere. Murakoze cyane kuba mumpaye akanya kugira ngo ntumire kuri Pista National TV. Urakoze cyane nawe Bashiri wampaye akanya ndagushimire cyane. Urakoze nawe ndabona kuri kamera hariho papi. Imana guhezagire papi. Hama kandi ico no basaba no kuja kuri YouTube kugira ngo mukomeze mukurikirana indirimbo zanje. Imana ibahezagire cyane. Reka duce turangiza n'amasengesho. Mwami mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye Bashirano Indunde ya Mike kiganiro sengera na Pista National TV twakoranye muri rusangi ubagirire neza kandi uzome kugira ngo album yanje nanje izigende neza murakoze cyane. Merci beaucoup.